Minisitiri yampaye message ambwira ati barariraguye umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we 1 miliyari wisa miliyo mu mezi 5 nuvuga ahembwa 360 miliyo par mois. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwaka tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane cyane kubiriko birakorwa n'umukuru w'igihugu nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe bigaragara ko iri ku kivi. Mu minsi iheze mwarumvise Perezida Ndayishimiye yivugira ko hari umwe mu bakozi ngo yasanze yarahembwa muri yari dumwe n'imiliyoni 800 mu mezi 6, bisigura ko ngo yoba yahembwa amafaranga imiliyoni 300 ku kwezi. Ni nyuma yaho mu kwezi kwa kane habaye isekeza ryo guhagarika imishahara y'abakozi ba leta bagihembwa kandi amadosiye yabo ngo yerekana ko bavutse mu mwaka w'1900. Inyuma yaho ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwamenyesheje ko kandi hariho abakozi 132 basanze amahera yabaja ku ikonti imwe, ibituma ku kwezi ivyatumye hafatwa ingingo yuko batazohembwa mu kurindira ko hakorwa amatohoza nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo. Ico gihe yatanze akarorero k'abantu usanga bahembwa ngo ugiye kuraba ugasanga umuntu umwe yisubirije inshuro 2 canke 3 ugasanga afite matricule imwe mugabo akagira amakonti menshi aja ko amafaranga. Ico gihe yanavuze ko hari uwundi mu rw'abakozi wakorewe ko ngo ari abantu ubona banditswe ngo bavutse mu myaka ya kera kandi gushika no munsi bagihembwa. Umushikiranganje akabaza ati umuntu yavutse mu mwaka w'1900 uyo bagikora muri leta n'ubu akaba agihembwa. Kubirabana niyo dosiye y'uwo muntu yoba yarahembwe muri yari dumwe n'imiliyoni 800 mu mezi 6 vyose, akaba ari byo tuza kugaruka ku murano makuru ku buryo burambuye. Imbere yuko tubageza ko ano makuru arabana n'ivyo uyu mukozi, reka tubabwire ko gutangurira ku munsi w'ejo igenekerezo ya 21 ruheshi umwaka wa 2023, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje amasengesho yo gushima Imana ku mwaka wa 3 amaze arongoye Burundi. Perezida Ndayishimiye agira ati duhimbaje iri sabukuru rigira 3, abarundi bose bahimbawe kiretse abacuditse na ya shetani, atakindi rota atari ukubona abana b'abantu bidodombera Imana kubera umwina w'ivyo kw'isi. Muri iyi myaka 3 ngo Imana ntiyahengesanije kunyibira akabanga n'ico twokora ndetse ikanyugururira inzira y'ingene twoshika kuco umwana w'umuntu atari yiteze. Kubera ivyo byose ndababwira nti ni mureme naho tukiri ku rugendo kuko imbere ni heza cyane turi kumwe n'Imana. Ico no basaba no kudasubiza ibirenge inyuma ngo dusubire mu bibi twavuyemwo. Aya akaba ari amwe mu majambo nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi w'ejo igenekerezo ya 21 ruheshi uyu mwaka wa 2023 mu masengesho yo gukengurukira Imana ku myaka 3 amaze ayobora u Burundi. Mu ntahe yiwe nyene Cyubahiro umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko muri iyi myaka 3 iheze igihugu cy'u Burundi cagiye kirizerwa mu makungu ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho yatanze akarorero amenyesha ko ishiramwe rya EAC rirongowe n'u Burundi. Inama nshinga amateka ya EAC hamwe na senare nkuru y'iryo shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko birongowe n'u Burundi. Twababwira nuko ayo masengesho yo gukengurukira Imana azosozerwa igenekerezo ya 24 ruheshi uyu mwaka wa 2023 muri komine Mutimbuzi ku kibuga cyo mu Maramvya. N'ayandi yose rero ntuze gucikwa, ni byinshi tugiye kugaruka ko ofisiyo subscribe canke sabone kuri hoteli wafite ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere n'Umuhuza TV. Mwaye kaze mwidonido yano makuru.
nk'uko nari mpejeje kubabwira mu mfunyafunyo, reka tugaruke kuri amakuru arabana n'uyu mukozi yahembwaga yahembwe imiliyari imwe n'imiliyoni amajana 8 mu mezi atandatu kandi ari umukozi wa leta. Uyu ni umwe mu bakozi ba leta yoba yarahembwa amafaranga menshi atarigeze abaho mu gihugu cy'u Burundi, aho haharuwe ko yahembwa amafaranga miliyoni amajana 3 ku kwezi, ibintu bitari bwigere bibaho bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu umushikiranganji w'abakozi n'akazi yoba yarahagurukiye iyi ngendo mbi. Mu bashikiranganji bose bajejwe amabanga n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, biragaragara ko bose bari ku kivi. Harimwo umushikiranganji ajejwe inyubakwa za leta Dieudonné Dukundane, nawe bigaragara ko ari ku kivi, aho bagiye barasanura amabarabara atari make mu gihugu. Ivyo vyagiye vyorohereza abashoferi ndetse n'abandi bose bakora urudandazwa kunguruza ibidandazwa vyabo. Deo Rusengwamihigo rero nawe arongoye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi, uwe ngo yoba yari telefoneye umukuru w'igihugu nyuma yo kugwa mu gahundwe abonye ivyo uyu mukozi yahembwe miliyari imwe n'imiliyoni amajana 8 mu mezi atandatu, miliyoni amajana 3 ku kwezi. Igisirira telefone umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ngo amubwire kuri iryo bara ryaguye kuri iyo mishahara yagiye irahabwa abakozi batandukanye. Ivyo byose bikoze mu gihe yariko arabaca kibazo cari gihari c'abakozi amajana 432 ngo baba barahabwa umushahara wabo, kandi bivugwa ko baba baravutse mu mwaka w'1900. Umushikiranganji Deo Rusengwamihigo ivyo yabikoze ku igenekerezo ya 25 Ndamukiza uyu mwaka, aho yavuze ko habaye ingorane mw'ihemba ry'abakozi, aho yasanze imishahara ya bamwe yagiye kuri konti imwe. Ni muri iyo ntumbero ico gihe yahise ahagarika ivy'imfata kibanza imishahara yabo. Bikaba vyari mw'itangazo ubwo bushikiranganji bwashize ahabona nyene kuri iryo genekerezo ya 25 Ndamukiza uyu mwaka w'2023, aho ubushikiranganji bwamenyesheje ko bufashe iyo ngingo gushika buronse umuco ukwiye, busaba ko abakozi bose biraba ko boca banyaruka ku buyobozi bukuru bw'abakozi n'akazi bitwaje urupapuro rwerekana ko bari ku kazi, ikarata karangamuntu ndetse n'izindi mpapuro zemeza neza ko bahemberwa ko ni banki irimwo. Kubirabana n'iki kijanye n'imishahara, hari benshi, uyu nawe ngo uri muri imwe mu mikenyero yari ikoreshwa n'umurwi wari witeguye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, aho bari kumunaniza mwishirwa mu ngiro ryo kuringaniza imishahara y'abakozi ba leta. Ibi rero birabana n'iyi mishahara ngo hari akarwi k'ibihangange kari kavyinyegeje inyuma. Umukuru w'igihugu atari yahindura abashikiranganji bamwe igihe akura Lengiyome Bunyoni akabasubiriza abandi, ngo vyagaragara ko aka karwi kari gafise vyinshi kateguye kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye bubandanye butizerwa n'abenegihugu, baduze ishavu mu benegihugu, aho bamwe mu bakozi ba leta bahembwa amahera menshi abandi bagahabwa amahera makeyi. Kuri ibi rero birabana n'uyu mukozi wahembwa amafaranga menshi cyane, umiliyari n'imiliyoni amajana 8. Idosiye yiwe irabandanya yigwa buke buke, tukaba dutegereje kuraba ikizovamwo natwe tugahita tubibashikiriza. Reka ano makuru yacu tuyabandanize Cankuzo, Gitega, Bujumbura, aho ubukene bw'amanote mashasha ngo bwibonekeza ku migwa mikuru y'intara za Gitega, umugwa mukuru wa politiki, Cankuzo, ubuseruko bw'Uburundi ndetse na Bujumbura mu gisagara cy'ubutunzi, ngo hari ingorane z'ubukene bw'amanoti 10,000 n'ibihumbi 5 mashasha mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ayo mabanki n'amashirahamwe ngo birayagora guha amafaranga abakiriya bayo. Abanyagihugu baridoga. Umwe ati navuye ku Mubuga, komine n'intara ya Gitega, ku birometero bishika 20 uvuye ku mugwa mukuru wa Gitega kugira ngo ndangure ibifungurwa n'ibindi vyo muri butike yanje. Nari nkeneye imiliyoni 2 ariko bambwiye ko ntarenze ibihumbi 300. Ndahungabanijwe vy'ukuri n'izi ngorane zidahera. Akaba ariko mudandaza yari kuri Kopeke Gitega yavuganye agashavu.
uku ni nako vyari vyifashe muri Muteke. Abakiriya b'iryo shirahamwe ryo kuziganya bari mu gashavu kenshi kuri uyu wa mbere ku Mutaga. Abafise amakonti yabo ngo ntibashobora kubikura miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Amashirahamwe CCM Gitega hari hemewe kubikura umuliyoni utarenga. Mwibanki iri Igitega imwe abagomba kubikura miliyoni zirenga 3 bararonkejwe nyuma y'Umutaga. Tubabajije bamwe mu bajejwe ibigega mu mashiramwe kuziganya Igitega bavuga ko bataronka bikwiye inoti zishasha z'ibihumbi 10 n'izibihumbi 5 mu mabanki. Ku ruhande rw'aba barongoye amabanki y'ubudandaji bavuga ko bagira izo ngorane nyene mu gihe bo bagiye muri BRB Igitega kurondera izo note. Mu Cankuzo naho ngo ntawashobora kubikura yarenga ibihumbi 300 muri Copec, umuliyoni muri Interbank nayo muri Bankobu. Abakiriya baho ntibaronkejwe amafaranga gushika ku muhingamo kuri uyu wa mbere w'indwi twatanguye. Abanyagihugu bo ku migwa mikuru y'intara za Gitega na Cankuzo basaba ababijejwe gutorera umuti vyihuta ico kibazo. Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, amabanki y'ubudandaji nta ngorane afise yo guha amafaranga abakiriya bayo. Abijejwe tubabajije bemera ko abantu bashobora kubikora amafaranga yose bipfuza nk'uko vyari imbere yaho BRB ikuriye amanoti ya kera mu banyagihugu. Ikibazo cyo kubikura amafaranga cibonekeje cane mu mashirahamwe yo kuziganya yemereye abakiriya bayo ko hari ubukene bw'amanoti kandi ko bategezwa kurindira ababitsa. Ku wa kabiri hagati aho BRB ikabigabisha ko ishobora kuzohana amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana atazokorohereza abakiriya bayo. Ivyo akaba ari bimwe biriko biratangazwa. Nako kandi Ingozi hoba harahagaritswe abantu 4 bagirizwa gukora amanote y'amagendo. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda kugira ngo toje cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.